yose baguyemo niho bamuhagarika bamukura mu modoka baramutemagura imipanga n'imihoro baratemagura hose barafata imodoka baramenagura niho twaza tuzumvise turagenda tuhageze dusanga ni Kiruruma duhamagara polisi na pompier iraza iramutora ndabaramutse ntanabani ikaze mwese nk'abanywanyi bacu muri ko marabana natwe makuru n'ibiganiro tuba turiko turabashikiriza ngakumbura kure yacu kandi yanyu ICTV uyu no mwanya wa makuru agezweko ariko aravugwa cyane tugiye kugaruka ku makuru avugwa mu bisata bitandukanye ndaza kukubwira inkuru zivugwa mu mutekano izivugwa muri politike ndetse n'ayandi makuru avugwa mu kibano ubutungane ndetse n'ibindi bivugwa irya nino. Ano makuru turaza kugaruka ku nkuru twabashikirije ku munsi w'ejo tubabwira urupfu rwa Mohamed Feruzi uyo akaba yaranabaye buramatari w'intara ya Muyinga akaba rero yarishwe atemagujwe ibipanga ndaza kubabwira rero ukuntu bimeze hari amakuru mashasha duhejeje kumenya avuye mu izinga rya Mayotte aho uyo muhisi yahora aba turaza kubabwira twumviriza umuntu ari ngaho ukuntu abicanyi binjiye mu modokari yiwe bagatemagura bakamusiga ari Kiruruma. Muri ano makuru ndaza no kukubwira ayandi makuru atandukanye imbonerakure n'abasirikare babonetse binjira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo binjiye bafise ibirwanisho abanyagihugu baratewe umutima uhagaze amasoko mu gisirikare atangaza iki turaza kubigaruka ko muri ano makuru turabe ndetse n'ukuntu abasirikare b'u Burundi n'imbonerakure bariko barajabuka baja muri Kongo kugwanya abaroberi ba Red Tabara turaza kumenya ico amakuru avuga. Yandi makuru ndibuze kukubwira nanone ndaza kukubwira inkuru ivugwa mu ntara ya Gitega aho hari abagabo babiri bafatanywe isashe zitatu zuzuye urumogi n'amaritiro 70 y'igitoro turaza kuraba ivyabo bagabo ndetse tuze no kuraba ukuntu bafashwe n'amakuru menshi avugwa ndagendanye gushikiriza yose ingingo imwe ukwayo wewe bana natwe unafyonda kuri subscribe kugira igihe cyose dushize ko inkuru urajuba mu bambere bashikirwa nazo turazi ko bamurindiriye ko tubashikiriza ibivugwa irya nino imbere yuko twumviriza utanga intaye y'ukuntu Mohamed Feruzi yishwe ngira tubanze dutangurire kuri no nkuru iciye ku masonga ni inkuru ivuye mu ntara ya Gitega inyuma yaho mu gatondo ko kuri wa 17 mu kakaro 2022 witwa Bigirimana Jean yafatanwa isashe zitatu zuzuye urumogi nayo Thierry niyo nkuru umushoferi wa Probox afatanwa amaritiro 70 y'igitoro cyo mu bwoko bwa essence abo bose bakaba bashikirijwe inyamiramabi kugira bahanwe hisunzwe amategeko uwo mushoferi yafatanywe ico gitoro yari yakigurishije kuri magendu na mugenzi we cafatiwe ku Ruvubu Kigomba Kijabuke mu ntara ya Karusi Bigirimana Jean akaba yivugira ko urwo rumogi ngo yarudandariza muri quartier Nyamugari mu Giswahili akaba yarurangura mu ntara ya Cankuzo nayo Thierry niyo nkuru akiyemerera ko uwo mwuga wo kudandaza amagendo bitoro yawukora kuko ngo yavyungukamwo cane gusumvya kunguruza abantu we ubwiwe nyene akaba yiyemerera ko ryari rigize gatatu akora urwo rudandazwa nkuko avyiyemerera nayo Serge Sabukunze umuhanuzi wa buramatari w'intara ya Gitega ajejwe iterambere akaba avuga ko ari kumwe n'abene gihugu bakunda igihugu mu gutanga amakuru ku mwanya ategerezwa guhangana nabo bakora urudandazwa rwa magendo igitega adasize inyuma kurwanya abakwiragiza ivyo biyayura mutwe mu bene gihugu ari navyo bituma abantu birigwa kumarigara nkuko abitangaza. Serge Sabukunze akaba asaba bene imiduga gufasha kugira abashoferi bafise ingeso mbi nk'iyo batuzwe. Nari nabikubwiye ko tuza kugaruka ku nkuru y'urupfu rwa Mohamed Feruzi. Mohamed Feruzi ejo narababwiye ukuntu
abagizi ba nabi bamutemaguje igipanga ariko nyuma bikaza kumuviramwo urupfu. Twari twababwiye ko rero Mohamed Feruzi yahoze ari buramatari w'intara ya Muyinga mu ntango y'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, akaba yarabaye n'umuyobozi mukuru w'ikigo kiraba ibidukikije, yitavye Imana aho yari mu buhungiro mu izinga rya Mayotte. Twababwiye ko izinga rya Mayotte riri muri Afurika ariko rye gukira igihugu c'Ubufaransa. Ku musi wa gatatu heze ku mugoroba Mohamed Feruzi yari yatewe mu gihe yariko arataha aho aba, yatewe n'abantu batazwi baramutemagura bamusiga ari ikiruruma. Mohamed Feruzi akaba avukana n'umuhisi Zedi Feruzi, umukuru w'umugambwe PD Zigamibanga, yagandaguwe muri Rusama 2015. Igandagurwa hari ibimenyetso vyerekana ko ryakozwe n'abapolisi bo mu ikambi icungera umukuru w'igihugu API. Mohamed Feruzi nawe rero akaba yavuye ahunga igihugu kubera iterabwoba yakorewe, akekwa ko ari mu bagumyabanga batemeye ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza. Uwo muryango ukabona hogwa kuba ngo ari inshuti za Hussein Rajab yahoze arongoye CNDD-FDD. Reka twumvirize uri aho ivyo vyabereye uko we avuga ivy'urupfu rwa Mohamed Feruzi. Nkuko vyagenze urumva hariho umunyafrika yagonze umwana wo ngahanye, rero ariho abagizi ba nabi baciye bategura gutera abanyafrika bari muri Mayotte, precisement muri quartier bita Vibe muri Vietnam. Abo basore niho batera umuryango waba muri iyo quartier Vibe Vietnam, barabura umunyafrika n'umwe, baguma barondera kugira baronke umunyafrika. Niho Mutama Mohamed Feruzi yabaguyemwo atasha avuye mu mirimo yiwe ya misi yose. Baguyemo niho bamuhagarika bamukura mu modoka, baramutemagura imipanga n'imihoro, baratemagura hose, barafata imodoka baramenagura. Niho twaza tuzumvise turagenda, tuhageze dusanga ni kiruruma, tuca duhamagara polisi na pompier iraza iramutora iramutwara, icamutwara kwa muganga. Bamutwaye kwa muganga yari amaze imisi ari muri koma. Uno munsi niho baduhaye amakuru yuko Mutama yashengeye. Tuve mu ntara ya Kayanza tugarukiye ku mugwa mukuru w'ubutunzi, tukiri mico gisatanyere c'umutekano. Hatowe ikiziga c'umuntu mu gaturuturu ko kuruno wa Mungu muri quartier y'Icenda zone Ngagara mu gisagara ca Bujumbura. Umuhisi yari umukobwa w'imyaka 24 azwi ku izina rya Ndumukama Divine. Yarasanzwe yiga muri kaminuza y'u Burundi. Ababonye ico kiziga bavuga ko biboneka ko yishwe anizwe. Umuntu umwe yafashwe kumvo z'amatohoza. Ngivyo rero ngivyo ayandi makuru mashasha turahojeje umuryango wabuze, n'amakuru mashasha yari ahejeje kudushikira. Nari nabikubwiye ko nza kukubwira nanone ku nkuru irabana n'abasirikare n'imbonerakure bajabutse mu gihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagiye kurondera abarwanyi ba Red Tabara mu ntara ya Cibitoke. Abasirikare n'imbonerakure bariko baraja muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Uruja n'uruza rw'abasirikare amajana n'imbonerakure, abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe CNDD-FDD rwaribonekeje mu makomine ya Buganda na Rugombo mu ntara ya Cibitoke uburaruko bushira uburengero hagati yo ku munsi wa kane n'uwa gatandatu. Bari bafise ibigwanisho vyinshi bariko baja muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugwanya abaroberi b'abarundi b'umurwi witwaje ibigwanisho Red Tabara ufise ibirindiro muri Sud Kivu, ubuseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Abanyagihugu begereye uruzi Rusizi rugabura Uburundi na Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo aho bajabukira bakaba bavuga ko batewe umutima uhagaze n'urwo ruja n'uruza rwo mwijoro. Bakaba basaba ko umutekano wo kongerezwa. Umwe mu ndongozi z'igisirikare c'u Burundi arahakana ivyo bivugwa. Abasirikare amajana n'imbonerakure barabandanya kujabuka imbibe za Kongo mu ntumbero imwe yo kugwanya abaroberi ba Red Tabara. Izo ngendo zararwiriye cane kuva kuri uwa kane no mwijoro ry'uwa gatanu rishira uwa gatandatu.
mu vyambu biri ku mitumba ya Kaburantwa, Rusiga na Kagazi ni mu makomine ya Buganda na Rugombo mu ntara ya Cibitoke. Isoko mu gisirikare ryavuze ko ari abagiye kugombora abandi, ivyo bituma haba ikurakuranwa ry'abasirikare n'imbonerakure ziri mu misozi miremire yo mu magrupema ya Masango na Kigoma muri teritwari ya Uvira, aho bagwaniriza abaroberi b'abarundi ba Red Tabara kugira ngo batahe mu karuhuko. Dutegerezwa kuguma no gukomeza ibirindiro vyacu dukoresheje abantu bashasha basubirira ababa baje mu karuhuko mu Burundi, niko iryo soko ryatubwiye. Iryo soko rikaba rivuga ko ari igikorwa bakora bafatikanije n'igisirikare ca Kongo kugira ngo babuze cane abagwanyi ba Red Tabara gutera intambara ku gataka ku Burundi. Umwe mu rwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi akaba avuga ko irungikwa muri Kongo ririko riraba inyuma y'inyigisho za gisirikare mu ikambi igira 112 y'igisirikare kigwanira hasi mu Cibitoke, ikaba rero yaranagirishijwe iyo myimenyerezo we na bagenzi biwe bakaba barahawe iyo myimenyerezo. Nubwo biruko tugiye tutaronse amahera batwemereye kugira ngo tusigire imiryango yacu, ikibabaje gusumba kandi n'abavuye ku rugamba muri Kongo imiryango yabo niraronka ishumbusho nubwo vyama vyemegwa kenshi, niko agaragaza akababaro. Umwe mu basirikare akaba avuga ko hari abasirikare benshi bamaze gupfira muri Kongo bivuye ku ntambara zikomeye na Red Tabara nabo bafashanya aribo Mai Mai. Ishumbusho nirahabwa abayifitiye uburenganzira gushika ubu. Urwo ruja n'uruza rwo mwijoro rukaba rukogwa n'abasirikare n'imbonerakure bafise ibigwanisho vya rutura bajabuka Rusizi, barateye ubwoba rero abanyagihugu bo ku mitumba ya Kagazi, Rusiga na Kaburantwa ahari ivyambu bikuru. Urongoye ikambi y'igisirikare ya Cibitoke akaba avuga ko ari igikorwa gisanzwe ca misi yose co gucungera imbibe. Buramatari w'intara ya Cibitoke akaba avuga wewe ko atakidasanzwe covugwa, umutekano ngo uracungerewe ku butaka bwose bw'intara. Ngayamwe mu makuru yaragizweho yavugwaga cane hirya nino abanywanyi bacu apfutse akorejwe mu mbere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibitugushikiriza ufyonda kuri subscribe dushize ko inkuru ikagushikira mu bambere.